IBB mu bisanzwe ni ishirahamwe ryatanguye muri 2015 tuja hamwe turi abashomeri twari duhejeje amashuri ariko nta kazi twari tufise duca tuja hamwe turi bane turaduga turashira mu bandi bashomeri 25 turiyumvira umugambi twokora kugira ngo dushobore kwiteza imbere niho twacha twiyumvira ko twoshinga iyi societe yacu yitwa Innovation Business of Bubanza. Niho rero twacha twiyumvira abarimyi rero bibigazi duca turabashiramo baba abamambre ba societe tugera kuba mambre bashika ku 418. Ubusanzwe societe yacu uruharanya mukuru irikirazana irikiratuma abashomeri baronka akazi. Mu civugo cacu ni tuje hamwe twese twironderere akazi. Hama abanwanyi nabo basanzwe bakora mu kigazi bakaronka akarusho novuga ati nakahe societe irabigisha ingene bashobora gutera ibigazi kijambere. Turafise umu agronome akurikirana imirima yabo kugira ngo ibigazi bishobore gukura neza. Abanyagihugu bato bararonka akazi kuko ikigazi ni ubuzi bwinshi yabo wize n'ubutize bose barashikirwa. Muri twebwe nta numwe yarazinanye n'uwundi. Duhejeje amashuri hariho ikigo bita Crife. Ico kigo rero cyari ukuntu catumako abashomeri kugira ngo bashobore kugira bagira amaformation yo kwiga kora imigambi ico bita elaboration d'un plan d'affaires. Tumaze kujayo rero niho twahurirayo nabo bagenzi banje. Tumaze guhuriraho rero umwe wese yarafise ivyumviro bitandukanye. Bamaze kubitwigisha niho twaca dusanga twatoranye nabo batatu bagenzanje nkuko turi bane. Novuga yuko twatanguriye ku mafaranga ashika ku 700. Duca dutangura turangura imise. Imise mu kuyirangura twaragenda tukayirangura kuri aba bantu basanzwe bakora ibigazi nyene. Tukaca tuyishora ibujumbura twebwe nyene tukayishorera. Muri 2016 niho twavuga tutiko biri kose reka tuje hamwe tutangure gukora byerekeye amastati. Turaja hamwe turaja muri api turaronka ibitwemerera gukorera ku mugaragaro. Niho haca haza rero ikigo muri Crife nyene ihayanishwa ry'abajene bafise imigambi mu mutwe. Tuca turagenda turapresent umugambi wacu niho twaca dushobora kuronka amahirwe turatsinda. Nkuko mubibona hajya hariho muri yari BBN duca turaronka prix 2016 tumaze kuyironka duca turaronka miliyoni 2. Tuca tuja muri chiffre d'affaires ishobora kungana miliyoni 2 n'amajana 7. Turabandanya dukora duca tuja rero mu kintu cyo kurangura amavuta y'amamesa. Tuyarangura ku bantu bakora ibigazi baganini bigazi burya tuyakura he Bubanza tuyajana Kayanza tuyajana Ingozi tuyajana mu Cibitoki. Tumaze gara ku miliyoni 10 niho twasha twiyumvira yuko twoshobora kwagura akarere kuko umutwe wacu wari wowo ushinga amamashine tukayegereza abantu basanzwe bakora ibigazi kugira ngo tuze turonke ihangiro ryo gutanga akazi nabo bantu babaho nyene bashobore kwiyungunganya. Ico gihe 2017 twaje dushinga imashine ya mbere. Tumaze kuyishinga rero niho twavuga tuti ntibihereye aho reka tubandanye twagura akarere kuko urwaruka rwinshi benshi biyumvira yuko kurondera akazi muri leta canke mu yandi ma ONG ari byo vyambere ahubwo burya natwebwe nyene mu mitwe yacu harimo akazi. Twebwe rero akabijya kambere nuko twebwe nyene twiyemera tukavuga duti reka dukora ivyacu kandi twizerane. Nakubwiye ko twatangwa turi bane ariko murumva turi mu majana 18. Isociete yacu murabona yuko ni ikorera mu kigazi. Ikigazi naco ni kintu gitanga inyungu. Rero ihangiro dufise ni yuko abanwanyi bacu dukorana abanyagihugu bose mu ntara y'Ubanza abanyagihugu bo mu gihugu cose muri rusange kuko hose turahakorera dufise ama agence ko bose bashikirwa n'iterambere rya IBB. Donc urabona ko dukora amavuta imise amavuta y'amamesa tugakora amasabune ntambamizambere kuronka ababayere batwizera
kuko ashobora kwiyumvira yuko umujene ariko arakora projet adashobora kucayikora ahubwo ashobora kucaja mu bindi. Ico nosaba umukuru w'igihugu nk'ubu Imana idufashije akagendera societe yacu Innovation Business of Bubanza, no musaba kudutera intege kudufata mu mugongo kugira ngo dushobore kugura ivyo bintu byose nakubwiye ku mezina yacu, dushobora guhingura ibintu vyinshi tubishore ku isoko mpuzamakungu, adufashe kugira ngo amaproduit yacu aje ku isoko, abajene benshi dushobore kubaha akazi, tukaronka n'inyigisho kuko twarahawe inyigisho zimwe zitandukanye, ariko hariho urugero tutarashikako rwo guhangana n'abandi bajene mu bindi bihugu.